ibikorwa twaranguye muri ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere mu gice kigira ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 no kuvuga kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 31 Kigarama umwaka uheze. Gishasha muri uyu mugigwa nuko mu gushikiriza ivyaranguwe muri amezi 6 aheze tuza kwisunga yambona kazoza yacu igamije kugira igihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Aha tukaba twisunze n'ijambo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavumereye igihe yari karifuriza umwaka mwiza muhire abarundi, aho yavuga ko umwaka w'ibihumbi 2025 ari umwaka fatiro mu gikorwa c'iteka cyo gushira mu ngiro imbona kazoza yacu dusangiye twese. Uyu mwaka kandi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba yawitiriye umwaka w'umunyamwete. Vyumvikana rero ko ari umwaka w'umuvuduko udasanzwe mu rugendo rw'iteka turimwo ruzodushikana mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 twese hamwe nk'abanyamwete atawusigaye inyuma. Nkuko mubizi rero imbona kazoza yacu ifise inkingi ngenderwako zitanu, ariko rero muri iki gikorwa c'uno munsi tuza kwisunga inkingi zibiri zerekeye ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere. Aho mvuga inkingi ya mbere ni inkingi rusangi ihamagarira inzego zose z'igihugu gufata iya mbere mu gushira mu ngiro imbona kazoza twese hamwe mu runani rw'intamenwa, ibyo twise mu rurimi rw'igifaransa engagement de l'État. Iyindi nkingi iraba ubushikiranganje turongoye ni inkingi ya gatanu iduhamagarira kunga ubucuti no gufashanya n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu tutibagiye n'abanyamitahe bakava amahanga, ibyo twise partenariat fructueux mu rurimi rw'igifaransa. Twisunze rero izo nkingi zibiri zimbona kazoza yacu, iya mbere ni ya gatanu tuza gushikiriza ivyaranguwe mu maprograme ashika 3. Programe ya mbere ni ijanye no gukingira inyungu z'u Burundi n'iz'abarundi mu mahanga tubicishije mu gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu kimwe kimwe ubwaco, ico twita coopération bilatérale mu rurimi rw'igifaransa. Gukingira abarundi bakora mu mahanga dusanzwe twita iwacu diaspora, hamwe rero no gukingira ubwigenge bw'igihugu bw'igucaciza c'u Burundi mu makungu kugira ntibuvogegwe. Programe ya kabiri iduhamagarira gukorana n'ibindi bihugu bibanyi n'ivyo mu karere, cyo twita mu Gifaransa intégration régionale, hamwe n'ibihugu vyose n'amashirahamwe mpuzamakungu muri rusangi, ibyo twita coopération multilatérale, mu ntumbero yo guteza imbere abene gihugu b'ibihugu vyose bivanye n'umuvuduko, ubutunzi kama n'ubushake bwa politike bw'igihugu kimwe kimwe cyose. Programu ya gatatu irabikorwa vya misi yose mu bushikiranganje na cyane cyane gutsimbataza intwari ibereye mu kugwanya bakaboko no kubungabunga neza uburyo abene gihugu baduha ngo tubatunganirize biciye mu matagisi yabo, guhimiriza abakozi gukora bitanga badaharura amasaha y'akazi kugira umwimbu be mwinshi gusumba uko vyahora, maze turonka umusesekara natwe dushora mu mahanga. Vyumvikana rero ko muri uyu mwaka mfatiro atakugoheka na kare basokuru baramaze ngo uri mitiro ukimbura imbonera canke ngo utarimye ntamira. Duhamagirwa rero gufata twese umwe wese mu vyajejwe gukura amaboko mu mpuzu, tukaba koko abanyamwete mu runani rw'intamenwa tugana ryasango twese tuzi ry'umwaka wa 2040
n'umwaka w'ibihumbi 2060. Duhereye rero kuri porogaramu ya mbere yo gukingira inyungu z'u Burundi mu makungu biciye mu gutsimbataza imigenderanire myiza n'amakungu, hakozwe byinshi cyane muri aya mezi 6 aheze. Nitwo bidondagura byose ngo tubimare muri uyu mwanya muto dufise. Tuza rero gushimikira kuri bikuru vyaranguwe, ibindi navyo nkuko mubizi twagiye turabibashikiriza ku munsi tubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, ku maradiyo n'imbonesha kure zikorera aho iwacu mu gihugu n'izo mu mahanga. Icambere novuga cakozwe cabaye ico kugiranira amasezerano n'ibindi bihugu mu bisata binyuranye twese dufisemwo inyungu. Mu mezi 6 aheze twashize umukono ku masezerano ashika hafi 17 mu bisata bitandukanye, nkuko ndabivuze twese dufisemo inyungu zaba za politike canke iz'ubutunzi. Reka duhere ku gihugu ca Chad. Igihugu ca Chad twagiraniye amasezerano abiri. Amasezerano abiri ya mbere n'amasezerano ngenderwako cyo twita mu Gifaransa accord cadre de coopération mu bijanye no gufashanya mu iterambere. Amasezerano ni nayo azoduha uburenganzira bwo gufashanya mu bindi bisata by'ubuhinga twese dufisemo inyungu. Amasezerano ya kabiri twagiraniye n'igihugu ca Chad n'amasezerano akuraho ibisabwa byose ku bene gihugu b'u Burundi n'abigihugu ca Chad kugira baze baragenderanira bimwe mu itaviza bidasabwe. Ayo masezerano nayo akaba araba impapuro z'inzira zose, impapuro z'inzira z'icubahiro, impapuro z'inzira z'akazi hamwe n'impapuro z'inzira zisanzwe. Igihugu ca Zambia twagiraniye amasezerano 6 igihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yari yagendeye ico gihugu kuva itariki 1 gushika itariki 3 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze. Duhiriwe duhishije n'umuserukizi w'u Burundi muri Zambia akaba yaje kutuvumba ikiganiro. Karibu muserukizi. Igihugu ca Zambia rero amasezerano 6 ya mbere novuga amasezerano ajanye no gukuraho ibisabwa ku mpapuro z'inzira z'icubahiro kugira tuze turaja muri ico gihugu vyoroshe. Musanzwe muzi ko u Burundi ari bwo burongoye ubu isoko rusange ikomesa. Bizotuma rero abakozi ba leta baza baraja muri ayo manama mu gisagara ca Rusaka bazogenda borohewe, ntibacegwe bariko barondera amaviza. Amasezerano ya kabiri n'amasezerano yo gufashanya mu bisata by'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Amasezerano ya gatatu ni mu bijanye no guhanahana ibidandazwa cyo twita mu Gifaransa accord commercial. Ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi, gukingira abene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose na cane abatishoboye, ibyo twita mu Gifaransa protection sociale. Guhanahana inkozi z'ikibi zihungira mu bihugu vyacu kugira ngo zirengutswe imbere y'intara, hamwe rero n'ayandi masezerano yo gufashanya hagati ya za kaminuza z'ibihugu vyacu uko ari bibiri. Reka dusimbire mu gihugu ca Benin. Igihugu ca Benin twaragiranye amasezerano naco nyene yo gukuraho ibisabwa kugira bene gihugu b'u Burundi n'abihugu ca Benin baze baragenderanira atagisabwe, atamaviza asabwe. Ivyo bikabira abarundi bafise impapuro z'inzira zose, haba impapuro z'inzira z'icubahiro, iz'akazi canke zisanzwe, bose bazosha kugenda muri ico gihugu atagisabwe. Ariko rero hari n'ayandi masezerano n'ico gihugu ariko arategurwa ajanye no guhanahana ibidandazwa cyo twita accord commercial, n'ayandi yo gukingira imitahe kava amahanga, ibyo twita mu Gifaransa protection des investissements. Reka tuje mu gihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa twagiraniye amasezerano 6, amwe muri ayo akaba yashizwe ku mukono mu gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yari yagendeye ico gihugu mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ya mbere nayo gufashanya mu bijanye n'iterambere rusangi ridakumira, ano yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano yo gufashanya mu gisata c'uburimyi
no guhanahana ibidandazwa hamwe no kurwanya ihindagurika ry'ibihe ibiza n'isibe nawe nyine yashize ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ajanye no korohereza Uburundi gushora ikawa n'intete zayo hisunzwe ibisabwa bijanye no gukingira amagara y'abantu mu bihugu vyose ko ari bibiri, ico bita mu Gifaransa exigence phytosanitaire. Amasezerano yo kutwubakira inyubakwa rutura igeretse 12 y'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu y'u Burundi muri capitale politique twashize ku mukono itariki 19 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Iyo nyubakwa rero muko twayivuganye n'igihugu cy'Ubushinwa ishobora kuzorangira kubakwa mu 2028. Urumva ko ari inyubakwa y'agateka igeretse 12. Guhinyanyura neza amasezerano ajanye no gusubiramwo kwagura no kubaka kijambere ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Mu bijanye no gukingira abarundi n'inyungu zabo mu mahanga hakozwe ibi bikurikira. Ubwa mbere twarateguye mu mpera z'ukwezi kw'indwi indwi yahariwe abarundi bakora mu mahanga. Iyo ndwi yabaye akaryo keza ku barundi ba mu mahanga ko kwishikira aha mu gihugu kugira barabe ico nabo boterera mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu yo mu 2040 n'2060 biciye mu migambi y'iterambere no kudusahiriza mu buhinga bashoboye kurahura mu mahanga. Kabaye kandi n'akaryo keza ko kuganira n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba yarabatekeraga kemanyi kubijanye n'ingene boterera mu iterambere ry'igihugu cyayibarutse yongera abaha n'impanuro nkebuzo zo gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi nk'impetso twese dusangiye. Harateguwe kandi inganda n'imiherero yo guhinyanyura gushasha politiki y'abarundi bakora mu mahanga bamwe twita diaspora kugira yisunge mbona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi n'umugambi mukuru w'iterambere w'igihugu cyacu uhinyanyuwe gushasha. Twaragendeye ibigo bijeje kwegeranya abarundi bifuza gukora mu bindi bihugu na cyane mu gihugu cya Arabie Saoudite kugira turabe ko ivyo bigo bikora koko byisunze amategeko y'igihugu n'amategeko abagenga. Twarateguye uruganda n'abajejwe intwaro n'umutekano ku rwego rw'intara kugira tubasangize kandi duhanahana ivyumviro kubijanye n'amategeko araba abimukira la migration. Twarateguye kandi mu ntara ya Rumonge uruganda rwo guhanahana ivyumviro mu bijanye n'ishigwaho rya politike iraba bimukira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Twarifatanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu ico twita mu Gifaransa traite des personnes. Kabaye akaryo keza ko guhimiriza umurundi wese ahari kugwanya ako kabi kabishe. Kubijanye no gukingira ubwigenge bw'igihugu mu makungu hakozwe vyinshi ariko tuza gushimikira kuri bikuru gusa. Twaratanguje ibikorwa byo kugurura ubuserukizi bushasha bw'u Burundi mu bindi bihugu. Aho novuga nk'igihugu ca Canada, Cuba na Vatican. Twaruguruye kandi cese inyubakwa nshasha iteye igomwe y'ubuserukizi butoya bw'u Burundi ikigoma muri Tanzania ni bimwe twita Consulat General. Uwo akaba ari umugambi rero dufise mu bihugu vyose dufisemwo ubuserukizi. Turabandanya tuja mu manama ahuza ibihugu vyose byo mu karere no ku isi yose kugira ngo ijwi ry'u Burundi riterere mu nyishu z'ibibazo bihanze isi, haba ibibazo by'amahoro n'umutekano, ihindagurika ry'ibihe, kugwanya iterabwoba hamwe rero n'ibijanye n'iterambere rirama kandi ridakumira. Mu bijanye na programa duhamagarira gukorana n'ibindi bihugu byose byo mu karere, coopération régionale hamwe n'ibindi bihugu n'amashiramwe mpuzamakungu muri rusangi, coopération multilatérale, twaranguye ibikorwa
bikurikira. Muri amezi atandatu aheze uruhara rw'u Burundi mu gutorera umuti ibibazo bihanze isi n'akarere rwaratsimbataye biciye mu mashirahamwe mpuzamakungu Burundi bwizewemwo buratorwa mu burongore ibindi bihugu. Aho twovuga nk'itorwa ry'umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ngo arongore isoko rusange komesa ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo, twongeyeko n'igihugu ca Egiputa na Tunisia. Uburundi burabandanya buserukira hamwe n'ibindi bihugu bishika 46 isi yose muri ca gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe gukingira no guharanira agateka kazina muntu i Geneve mu Busuwisi, ibyo twita mu Gifaransa Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Uburundi kandi buriteguye kurongora ico no kwita inama ya bose y'ishirahamwe riraye ivy'ubutunzi muri Afrika yo hagati. Ico gisata twita CAC n'umurundi muri umwaka wa 2025 azokirongora. Uburundi kandi nibwo burongoye ikomisiyo igiriya gatatu y'ishiramwe mpuzamakungu ONU, cyo twita troisième commission y'inama ihuza bose y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ijejwe imibano n'agateka kazina muntu hariya ku cicaro gikuru ca ONU mu gisagara ca New York. Uburundi buriko buritegurira kandi gutwara ubumwe bwa Afrika mu mwaka wa 2026 inyuma y'igihugu ca Angola kigiye gufata ico kibanza mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Tuguma kandi dukora ibishoboka byose kugira isura y'u Burundi mu makungu ibandanye iba neza gusumba, ni naho n'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kizoba nyabagendwa. Uburundi bwarakiye kandi amanama menshi amudugi wacu, amanama nk'ijya nama nkuru ya komesa yahuza abakuru b'ibihugu bahukiye muri iyo soko rusange ya komesa yabereye aho iwacu, kandi nkuko mwayibonye ikaba yateguwe neza ku iteka ry'u Burundi n'abarundi. Twarateguye kandi inama rukokoma y'abakenyezi b'imboneza aho iwacu Burundi, turategura n'inama y'ugwaruka ku rwego rwa Afrika. Ibyo byose nagateka ku Burundi. Hanyuma turanategura na ya nama rukokoma yahuza abo dufashanya mu iterambere n'abagwiza mitahe bakava amahanga kugira ngo baze ngaho iwacu dufatanye mu kuraba ibyo bokora kugira ngo badusahirize mu gushira mu ngiro yambona kazoza yacu, ariko biciye mu nyungu za bose. Ganyaganya ni irya table ronde mwabonye yateguwe neza cyane, ngira abarundi bose barashimye. Uburundi bwaritavye n'amanama menshi y'amashirahamwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afrika n'andi manama yo mu karere kugira twifatanye n'ibindi bihugu mu guhangana n'ibibazo bihanze akarere n'isi yose. Twaritavye kandi inama rukokoma zihuza ibihugu bimwe bimwe vya rutura n'ibihugu vya Afrika, aha novuga nk'igihugu c'Ubushinwa, igihugu c'Ubuyapani, Uburusiya n'igihugu ca Turiki. Mu bijanye n'intwaro muri rusangi mu bushikiranganje turongoye, novuga ko ari igikorwa ca misi yose. Mu kwitunganya mu bikorwa vya misi yose twashimikiye cyane gukora twisunze uburyo buharuye neza igikorwa ku gikorwa, ibyo twise budget programme. Ugutsimbataza intwari ibereye mu kugwanya twivuye inyuma isesagurwa ry'uburyo leta iduha ngo dushire mu ngiro ibyo twiyemeje gukora bijanye n'ineza y'abenegihugu. Kugwanya ruswa, gukundisha abakozi akazi, guhanura no guhana kugira umwimbu w'abenegihugu bakora mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bugende bwiyongera gusumba. Twarateguye kandi n'inama ihuza abakozi bose kugira duhanahana ivyumviro ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'ubushikiranganje tujejwe. Imbere yo gusozera kiganiro, shimire bimwe by'umwihariko abarundi bose batugumye hafi kugira ngo igikorwa kigende uko tugishikirije. Ubwa mbere reka nshimire Imana mushobora byose yadushoboje, yaduhaye ubwenge, ubukerebutsi n'ubwitonzi buyivako
kugira igikorwa kigende uko mukibonye. Ubwa kabiri ndashimira bimwe bivuye ku mutima ni n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yangumye hafi ampa impanuro ampa intumbero kugira ngo politiki ijanye n'imigenderanire n'andi makungu igende neza gusumba uko yahora. Mu ntiza amashi tumukomera amashi cyane. Ubwa gatatu ndashimira ibihugu n'amashira mpuzamakungu dukorana twuzuzanya mu migambi y'iterambere bisunze yambona kazoza y'igihugu cyacu na wa mugambi mukuru w'igihugu usubiyemwo gushasha. Ubwa kane sinoka gushimira abakozi bose bo mushikiranganje tujejwe bakoze batiziganyirije n'umutaga kugira ngo ibikorwa byose twishinze kurangura muri iki gice cya kabiri cy'umwaka bikogwe neza nk'uko tubyifuza. Namwe mwiyongera amashi. Reka nsozere nshimira abamenyesha makuru bama bitavye ibikorwa byacu kugira ngo babisangize abarundi n'amakungu, nongera ndabashimira ukuntu babishikiriza bisunze amategeko y'umwuga wabo. Mu gusozera reka ko ari ubwa mbere tubonana muri umwaka w'ibihumbi 2025 ndabipfuriza umwaka mwiza, umwaka muhire, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza kuri mwese miryango yanyu, umwaka wo kuroranirwa mwese, umwaka w'umunyamwete, umwaka w'ituze, umwaka w'amahoro n'umutekano aha mu Burundi, mu karere no ku isi hose. Nkaba ndabashimiye nongera nsaba Imana ibahezagire. Murakoze.